Muri ico kiganiro yagireranye n'abamenyesha makuru umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu wishira hamwe Arishoto Vianney Ndayisaba yamenyesheje ko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho ibiro bijejwe ivy'agateka kazina muntu ku rwego rw'intara ryabashimishije cyane kuko kubwiwe ngo bizotuma abene igihugu bahora bahohoterwa ku nzego zitandukanye baronka aho bitura bitagoranye. Muri Arishoto rero tumaze kuraba tugaca hirya no hino rino tegeko mu ngingo zaryo bitandukanye. Twagomba tubameshe yuko twagomba dushima ubwa mbere rino tegeko ryarengiyeho aho hashyizweho urwego kw'igihugu rukukira ubushikanganje bw'ubutungane agateka kazina muntu iterambere dakumira aho muri miso yabo turavye ingingo ya mbere ya kabiri n'urwego ruhambaye kuko turabona yuko ago rwego ku ngingo ya kabiri agakwego ka kabiri aho rufise ububasha budasanzwe bwo gukurikirana no gukontorora inzego n'ibisata bitandukanye biri mu makomine agize igihugu cyose cy'u Burundi vyegamiye ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere dakumirwa. Aho rusha turyoherwa cyane kubera twumva yuko n'amasentare arimwo kuko mu ndinganizo nshasha y'igihugu nkuko byashikirijwe na nyene cyubaro mukuru w'igihugu mu higaniro cuguruye kubamenyesha makuru n'abene igihugu Muramvya itariki 26 kwezi kwa 12 umwaka uheze 2025 yaravuze yuko zone yose iro ifise sentare y'intango ikukira. Yaravuze yuko komine yose izo ifise ico bitwa sentare kukira komine kandi kazo ifise na parike ya Republika ikukira. Kandi ukatubona mu makomine hariho ibisata nabonye bashaka service baje gateka kazina muntu isingo n'imiryango. Haro muri Arishoto twamba dushikize yuko yari intambwe tubonye itewe byatakaza muntu kuko turumva yuko babantu mu makomine ku mitumba mu mazone uburenganzira bwabo bwahora buhungabana. Ubu haragehe igisata cy'igihugu atari na komisiyo yigenga rero ga igisata cy'igihugu kiroba kijejwe kuraba yuko ibisata by'ubutungane byatakaza muntu mu makomine mu mazone bikora byubahiriza agateka kazina muntu. Ishirahamwe Arishoto rifashe kano kanya kugira imenyesha yuko rinezerewe nano rwego rugiyeho kuko twabonye n'uruhara ruhambaye ukora n'amashirahamwe ana agateka kazina muntu atawegamiye adahinzwe politike. Tubonesha rusaba rero inzego z'igihugu cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko turazi yuko abazobarugize ari bazobagena kuturabira abagabo cyangwa abashinga ntahe abafasoni bijunja n'ijambo vy'ukuri bumva iteka ry'umurundi no kuriharanira atari babandi bantirumveko. Vianney Ndayisaba arashima intumbero y'umukuru w'igihugu yafashe yo kurwanya abarya ibiturire hamwe n'abahohotera agateka kazina muntu, ariko rero akababazwa n'ingene uwubahutse ngo yerekane aho bitagenda neza yaba mu nzego canke uwo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike aca agwanywa nabo yise ibihangange ngo bidakorwako ngo bitwaje ibibanza bashobora kuba barimwo mu nzego zitandukanye z'igihugu. Umukuru w'igihugu arafise intumbero yuko umurundi wese yishira yizana kugira demokrasi vy'ukuri isimbatare mu gihugu cy'u Burundi. Twese turabibona muri Arishoto. Arafise intumbero yuko haba utungane kuri bose ku Burundi bubaho intwaro zose zatwaye ni kuri intwaro y'umukuru tubona tubonye igwego bwiyeho. Nico bituma je ntabigaye nk'ibi kuko se ndashi yagiye atari batwara reka tubirabisha amaso. Ibiturire bisata bitandukanye ibiturire ko birimo agateka kazina muntu abenshi barenganya ko ibiturire imanza bakaziniga n'ivyo byose bose bakanuma kandi nzigo zagiyeho ndugupfungira abantu busa ko ibiturire biriho. None n'ugize aravuga ukuri
mugihe umukuru w'igihugu wenyene vrema wenyene avyivugira yahamagara abarundi bose kudomako umuntu wese ariko agira ibiturire, ariko ararenganya, ariko arenga amategeko. Yabivuze, yabiduhamagariye, kandi abarundi twaravyitavye. Mbere nabo nyine mu nzego z'igihugu hari abavyitavye. Muga rero dufise ingorane, ico ndakivuga. Impingi iracyari ndende, kuko uvuze ngo uvuge bagufata mwizosi, umutwe uravako, abandi nabo mu mpimba mu gasho. Uvuze ukuri ukavuga ati ibiturire aba ariko bariba, ariko barenganya bene igihugu, bariko bakora nabi mu vy'igihugu, kuko ni vy'igihugu ni uburenganzira bwa bene igihugu bose. Ugomba umuri leta ukomeye, ugomba twege mu mashamba adahinza politiki, ugomba bene igihugu bakujako bose. Hari akagwi nyimba gakuri nguvuhe, twegetse ko tumva none akakagwi umukuru w'igihugu avuga kakavuguruza. Nico ragandika ico bikobaza nico nyene. Ilifo kiga kagwi kuko umugwi arategeka akazana ibintu vyiza, amategeko akaza agatanga intumbero, akandi kagwi kari ngaho pemeni kasabwa ati uvuze ndaniga, uvuze ndapfunga, uvuze n'umuri mu nzego za leta catukwirukako bibaye ngomba bakore mu kazi. Vianney Ndayisaba agasaba rero umukuru w'igihugu ko yofata ico kibazo mu ntoke agatohoza kuri ivyo bihangange uwo bigaragaye ko ari mu nzira itabereye agashirwa imbere y'ubutungane. Numva rero intumbero ya mbere numbe twotanga amajeto kome nk'igisho nk'umwihwezo n'uyu nuko inyesho umukuru w'igihugu cy'u Burundi twega abarundi turamushikaye turamukunda tunakakwa neza mugana turabire akakagwi kicaye ahantu mu gihugu cy'u Burundi karahari kitwaza ubuhangage bw'igihugu, kakitwaza ubasha bafise mu nzego zitandukanye nenda budomako, bakitwaza ubasha bafise mu nzego zitandukanye z'umugambwe, kuko abarundi bamutoye bamuhubasha bwose, kuko arafise ubasha amategeko yose ni arafise ubasha bwa n'amategeko. Nabafate abafata banze abatohoze ko abagaragaye abashire imbere butungane bahanwe kugwe mu bene igihugu. Nico gikenewe aho kabwe, kandi bigaragaye kandi cyakabi naco nabakure mu mabanga barimwo abarundi tungane byo kwigira ubuhangange, kuko bihabwa nico bari. Nico cyonyene gikenewe mu kugu natangwe kubahana, yongera abakore mu mabanga barimo, nta yindi nyishu inyinshi kigenda neza. Abarundi bashaka bafata ingingo yo kubishira habona babivuge bisanzuye, uvuzwa hanwe mugo uvuzwe ko yivye bikagaragara haca hicwa uvuze kumva inzego zitandukanye z'igihugu zitangiye gushatse mwirukako. Tukabibutsa ko ivyo bivugwa mu gihe uyo arongoye ishirahamwe Alishoto avuga ko aheruka gucika kwicumu mu gihe hari abantu bamuhakije kumugirira nabi ngo kubera amajambo ashobora kuba yaravugiye mu kiganiro umukuru w'igihugu yaremesheje imuramvya, aho Vianney Ndayisaba ngo ashobora kuba yarerekanye bimwe muri ivyo bikorwa bigayitse bikorwa nabo yita ibihangange.